komereza aho ntugire ubwoba erega hinge ndakubwire ngo ifunguro y'umukristo n'ibigeragezo. Haleluya haleluya. Hariho umuririmbyi yaririmbye ngo abanyabwoba n'abatizera ngo iyo bahuye n'ibigeragezo ngo baca batera umugongo umusaraba, ariko uwizera yabonye ibigeragezo avuga ati ubuhoho ngira ndonke promotion. Rimwe na rimwe iyo Imana yoja iradushikana mu bintu bikomeye atahantu yaducishije, wohava uvuga uti kabisa ibi ni inkomezi zanje, ibi ni ubwenge bwanje, ukwera nzi gusenga cyane, ariko Imana iragucisha ahantu wewe uvaho. Haleluya. Wewe uvaho hagasigara uvuga uti kwera iyi ni Imana yikoreye yonyene. Mwumvise Imana ikavuga ngo wowe ukavuga uti aha si jewe ni Imana. Nitishaka Imana ntishaka kwicubahiro gihabwa wewe, Imana ishaka ko icubahiro gihabwayo. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Rero imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Uri mwiza data kandi ugira neza, uri umuvyeyi mwiza uturagira kandi ukaturagiza ya nkoni yawe yengenga. Uri Imana itugaruriye tuzimiye, uri Imana itugirira neza uko bukeye nuko bwije, ndetse mwami Imana niyo duciye mu bikomeye ntutureka twenyene ko waranabisezeranye nguzotorera mu mababa yawe nitwagera mu bikomeye. None mukunzi mwiza tugushimiye ko n'uyu munsi ijoro twakubonye watuvyuye amahoro, kandi twizera mu mukunzi mwiza ko n'ububandanya kutugirira neza. Rero turakwihaye udukoreshe kandi udukorere ibidukwiriye n'ibitubereye, hanyuma icubahiro n'ishimwe bibi vyawe nkaba ndabisenze ndavyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen amen. Reka dusangire ijambo ry'Imana riri mu Baheburayo gice ca 12, turahera ku murongo wa 3 dushikane ku murongo wa 13. Ijambo ritubwira ko tubwizwa kwihanganira ibitugerageza. Haleluya. Nta mukristo yovuga ngo akunda Imana ashingira intahe Imana atinya ibigeragezo. Oya, umwami wacu niwe karorero kacu, niwe karorero kacu yaciye mu bikomeye, ari Imana kandi agirirwa nabi. Haleluya. Agirirwa nabi nabo yaje gucungura, nabe yaje gupfira bamugirira nabi, ariko ntiyigeze areka gukora igikorwa Imana yamuhamagariye gukora. Haleluya. Reka dusome rero mu Baheburayo igice ca 12 duhere ku murongo wa 3 w'inyanduruko yo guhanwa. Nuko mushira imitima kuri uyo yihanganiye ibihari bihambaye bityo abanyabyaha bamuharirije. Nimudende bukigwe ntimwihebure mu mitima yanyu, nimuragera kuvishwa amaraso mugwanya icaha, kandi mwibagire mwibagiye rya jambo ribahubura ribahanura nk'abana ngo mwana wanje ntugaye igikangiro c'uhoraho, kandi ntiwihebure niyaguhana, kuko uhoraho akunda ari we ahana, kandi akubita cane uwo yemera wese ko ari umwana wiwe. Ico mukwiye kwihanganira mu gutoza indero nziza. Imana gutozwa indero nziza. Imana ibagirira nk'abana bayo. N'umwana ki adakangirwa na se, ariko namba adakangirwa nk'ico abandi bose bakorerwa muri bivyagwa ntimuri abana bayo. Kandi twari dufise ba data b'imibiri baradukangira natwe tukabubaha, none ntituzorushiriza cane kugorokera se w'impemu tugahoraho? Kuko babandi badukangira iminsi mike nk'uko bagomba, ariko we adukangira ikigira ikimazi kugira ngo dusangire nawe ukwera kwiwe. Nta kangiro kiboneka ko giteye umunezero ari ako kanya, atari umubabaro, ariko hanyuma abamumenyeshejwe naco kibamira
ivyamwa byo kugororoka bizana amahoro, nuko mugorore amaboko adendebutse n'amavi aregarega, kandi muharurire ibirenge vyanyu inzira zigorotse, kugira ngo igicumbagira ntigikondoke ariko gikire. Amen. Murumvise yuko ibigeragezo ducamwo bidakwiye kuduca intege. Haleluya, haleluya. Ibigeragezo ducamwo, intambara ducamwo ntizikwiye kuduca intege, ntizikwiye kutwihebuza, ahubwo dukwiye gukomera tukavuga ngo Mana turagushima kuri kumwe natwe no muri ibi. Haleluya. Iko ijambo ry'Imana ryavuze ngo Imana ikunda, umwana Imana ikunda ngo iramukangira kandi kamuhana. Haleluya, haleluya. Burya ingenda kwereke uzurabe umwana agororotse, umwana ubonamwo kwazovamo ikintu, nushaka ikintu na kimwe akora nabi, iyo akoze nabi uramukarira cyane kugira ngo ntate cya kintu kiri muri we, uramuba hafi, ahubwo niyo yagize ikosa ukamuhoza ko uti garuka ningoga, ukamutera ubwo ukamubwira ati ndaguhana, rimwe n'impano ugashirako. Kubera iki? Kubera wanka ko atakaza ikintu afise muri we. Ariko uzura umwana w'ikigaba, wewe uravuga utujya n'ubundi sinokurirwa nigora, umukubita umuhanura ibisadu, kubera uvuga ati naho mvuga ntiyumva. Ariko umwana agororotse umuhora hagufi, ijisho ryawe ntirimuvirira, umva niyo atevye gutaha ugira ubwoba, uba wamutelefone uri mubi kugira ngo umenye ko ari mu nzira nziza. Haleluya. Rero ni Imana yacu nikwiri. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana riratubwiye ngo twigire kuri Kristo. Kristo ngo ntaca atabonye, ngo yaratuzwe, yaraharirwe, ntaco batamukoreye. Umve ngo nuko mushira imitima kuri uwo yihanganiye ibihari bihambaye bityo abanyabyaha bamuharirije. Yesu baramuharirije, Yesu baramwisa amazina, ntaco batakoze, ariko nticyakuye Yesu umutima ntiyawukuye ku Mana, kandi ntiyawukuye kuco yahamagarirwa gukora. Haleluya. Rero nawe uyu munsi ibyo uri kuracamo ntibiguca intege ngo bigukure mu isezerano ryawe. Haleluya. Komereza aho, ntugire ubwoba. Erega hinga ndakubwire ngo ifunguro y'umukristo nibigeragezo. Haleluya, haleluya. Hariho umuririmbyi yaririmbye ngo abanyabwoba n'abatizera ngo iyo bahuye n'ibigeragezo ngo baca batera umugongo umusaraba, ariko uwizera iyo abonye ibigeragezo avuga ati uhoho ngira ndonke promotion. Haleluya. Avuga ati ngira ndonke promotion, ahubwo agahangana gasenga gose gusumba nuko yahora, akegera Imana gusumba uko yahora yegera Imana. Nguyo umwana yamenye ikibanza ciwe, ariko ababivamwo abagira ubwoba ngo sabana ngo nibivyago. Haleluya. Mbega urabona umwana adakundwa na se, cyangwa umwana avuga ati ujya suwanje, niyibona ariko arakora amakosa uraraba ukirenganira, ariko umwana wawe ntishobora kurengana ari mu ikosa, uramuhana. Haleluya. N'Imana ukabona iguhana, ukabona ngo hari iki kuzigamwo. Haleluya. Hari iki kuzigamwo idashaka ko gitakara. Rero ntimukwiye kugira ubwoba, ntidukwiye kugira ubwoba, dukwiye guhagarara tukavuga ngo turi kumwe n'Imana iturinze ku murango no mwijoro, kuko ubwawe yarivugiye ngo ntisinzira kubwawe nanje. Haleluya. Ihorira maso. Amen. Rero ngaha aye ngo mwana wanje ngo ntugaye ikikangiro cyuhoraho, kandi ntibihebure niyaguhana, kuko uhoraho akunda ari wahana. Haleluya. Wumvise? Niwabona hari ibintu biriko birakubako, ntuvuge ngo Mana ngo wantaye, Mana wanyanse, Mana kubera iki, Mana kubera iki, ahubwo uvuga ngo papa ndi hano nk'umwana, imbaraga zo gukomeza urugendo. Haleluya. Usenwe ibwira uti mpinkomeze zo gukomeza muri binyene kugira ngo nshike muri destination. Haleluya. Ngishike muri destiny wanteguriye. Amen. Ngo kuko uhoraho akunda ari wahana, kandi akubita cyane uyemera wese ko ari umwana wiwe. Wumvise? Imana ntishaka kukugerageresha ikintu ibona udashobora kwihanganira. Ico uzobona Imana yemeye uri umwana wayo, emera ukigendere nguvuga uti papa ndagushimiye ko wabonye ko ndiwo kwizego. Haleluya. Ko wabonye ko nibi ndabishoboye, kuko hari ibyo biyohundi muntu bikamunanira, ariko we uyu munsi ko nabikurekeyemo nuko ibona bishoboye, kandi iri kwiragufasha kugira ngo ejo udushika amahoro. Haleluya. Kandi zigukoresha iby'ubuhizi. Haleluya, haleluya.
ngo ku murongo w'ino ico mukwiye kwihanganira ni gutoza indero nziza. Wavyumvise? Hinge ndababwira rimwe na rimwe iyo Imana yoja iradushikana mu bintu bikomeye atahantu yaducishije wohava uvuga uti kabisa ibi ni inkomezi zanje, ibi ni ubwenge bwanje, ukwera nzi gusenga cyane, ariko Imana iragucisha ahantu wewe uvaho. Haleluya. Wewe uvaho hagasigara uvuga uti kwera iyi ni Imana yikoreye yonyene. Mwumvise? Imana ikavuga ngo wowe ukavuga uti aha si jewe ni Imana. Nitishaka Imana ntishaka kwicubahiro gihabwa wewe. Imana ishaka ko icubahiro gihabwayo. Yaranabivuze ngo sinzokwigera nemera gusangira icubahiro canje n'umwana w'umuntu. Haleluya. Imana irashaka ko hegeye gukora uvuga ngo Mana ndagushimiye ko ari wowe uri kurakora ibi. Ntuze wigere wishira hejuru n'umunsi umwe. Amen. Yarabwiwe Paulo bavuga ko ngo yarafise ngo yarasingorane, bamwe bavuga ngo ni ijisho mbwasi ndabizi, ariko kimwe gusa yarafise ikibazo c'umubiri kandi kitari kimworoheye. Ngo Paulo aja gusenga, agiye gusenga Imana iraceceka, arasenga Imana iraceceka, ariko ngira ngo yihebuye ku munsi wa nyuma ngo Imana iramubwira ngumviriza Paulo ngo ubuntu bwanje buraguhagije. Haleluya. Hari ikintu Imana igusigira kikama kwikwibutsa hari yo yonyene ifise ubugingo bwawe mu kiganza cyayo. Hari naho yabona ko Paulo imurekeye akaba byose bimeze neza, akaba afise burya bushobozi bwose muradu ubushobozi yari afise. Paulo hari naho yari guhonyera abantu, ariko ako kantu kamujomba akibuka ati Mana ntaba Mana hari akantu gasigara kaguma kakwibutsa yuko ariyo yonyene iri hejuru yawe, iri hejuru y'ubugingo bwa buri muntu wese, iri hejuru y'ibintu byose, ari iganza byose, ari itegeka bose. Haleluya. Imana hari akantu yamayisigariza. Rero ntucike intege, ntiwihebe, ntiwihebure. Haleluya. Haleluya. Yamashaka kudutoza inzero nziza ngo Imana ibagirira nk'abana bayo. N'umwana ki adakangirwa na so. Ijambo ry'Imana riko ryatubaza ngo ni umwana ki, n'umwana kadakangirwa nase. Mbega ko data bagorotse gusumba abavyeyi bacu, kubera iki ucuvuga ngo uteye umugongo Imana? Mbega wowe umuvyeyi waguhanye uramutera umugongo ucumuvako? Ni Imana iruta ubwiza abavyeyi bacu, iruta ubwiza umugabo wawe, iruta ubwiza umugore, iruta. Haleluya. Wowe ushize ku mutima Imana imurusha ubwiza. Haleluya. Imurusha urukundo, imurusha kugira neza. Rero iragusaba ngo ukura amaso kuri ivyo byose uyizigire. Haleluya. Haleluya. Ibikugerageza ntibiguca ivutu, ntibiguca intege. Haleluya. Ngaha ku murongo kandi twari dufise ba data twakivuze ngo kuko babandi badakangirwa iminsi mike nkuko bagomba, ariko we adukangira ikigira ikimazi kugira ngo dusangire nawe ukwera kwiwe. Nta gikangiro kiboneka ngo ko giteye umunezero aka kanya atari umubabaro, ariko hanyuma abamenyerejwe naco kikabamira ivyamwa byo kugoroka bizana amahoro. Mwumvise? Iyo umuntu ari mu kigeragezo, iyo umuntu ari mu ntambara, ariko aratozwa indero nziza, ariko arahingurwa, arababara bantu b'Imana. Nukuri ikigeragezo kiragoye, kirababaza, kirajyana, kirasuzuguza rimwe na rimwe, ariko iyo wihanganye uyo mubabaro uhindukamwo umunezero. Haleluya. Haleluya. Uyu mubabaro uhindukamwo umunezero. Aburahamu ngo amaze kumara iyo myaka yose arindiriye umwana, ntivyari vyoroshe. Ntivyari vyoroshe. Hari naho abantu babatwenga bakavuga ati mbega bajya abantu bita basokuru b'amahanga na banyogokuru b'amahanga bajya bazehe bazobakura he? Urumva ntibabura kutababara mu mutima, ariko ngo umunsi aronka Isaka. Haleluya. Yamwise bitwenge, yaratwenga ngo akaneze akagwa musimbagiza. Rero nawe mu byo uri kuracamo Imana izobihindura vyiza, wari umubabaro uhinduka umunezero. Lasai umviriza, ndagutera intege muntu w'Imana, ntubabazwe n'ibyo uri kuracamo, ariko imbere uzotwenga. Haleluya. Imbere uzotwenga kuko hari Imana iteguye kugutwenza, ariko komeza wihangane. Haleluya. Iyo umukristo
akunda Imana ntatinya ibigeragezo kandi ntiyebura mu bigeragezo, ahubwo yizera Imana ihagararanye nawe, kuko Imana yaravuze ngo sinzobarekera mu bigeragezo mwenyene, ngo ariko nzobana namwe gushika ku mpera y'isi. Haleluya. Duhagarare ku ijambo, twizera ijambo niwagizera rizogukorera. Haleluya. Rizonkorera. Ntitugire ubwoba, tugire ukwizera. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Mana data rugira byose uri mwijuru, subiye kugushimura ubugira kandi Mana ko tugufise nk'umuvyeyi, tugufise nk'umutabazi, tugufise nk'umwungere, tugufise nk'umukiza udukiza. Yo haleluya. Wewe waravuze mukunzi wanje ngo waduciye nk'imanzi mu biganza vyawe, ngo duhoza kwa maso uko bukeye nuko bwije, kandi ukoze kuba watoranije abakoze mu mbone y'ijisho ryawe. Nyemerera uremesha imitima yose iri kurimva ijambo, abari bihevye, abari bihebuye kubyo bariko baracamwo, ariko bizerewe kutivuguruza ku ijambo ryawe. Nta kabuza uzodushitsa twese mu masezerano wadusezeranije, kuko uri Imana ishoboye, uri Imana itananirwa, uri Imana itananizwa, uri umwizigirwa kandi uri umutabazi mwiza. Ndagushimiye Mana kandi ndakuninahaje, icubahiro cose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.